nabigenze kuva kera je nzi ko ari uburwayi busanzwe nzi ko ari uburwayi busanzwe ariko burya mu gitsina numva basha numva umenga ni nk'urubeya rukururaka numva umenga ni nk'urubeya je nabuze amahoro niyo mpamvu bari baje kunjana kwa muganga kuko bazi ivyo bankoreye n'ukuri ndabingize je ni muntu aba aritse bashafume jewe banjana kwa muganga baraba ikibazo naba mfise hama nicacamo je mbandanye akazi kabo ndahakorera imyaka yabiri iheze njewe ndabwire mu nzu burya je ndafise ikibazo kandi ikibazo kanje kirateye ubwoba burya nayo nabifashe minenebwe yuko ari uburwayi busanzwe ariko burya abantu nasanze barankoreye ko bashatse kunyungarira igiteko sindasubire kuvyara ivyo bintu biranimagura mu nda ukamenga ngira nibaruke uhoho ndiko ndavomenga nkakumufinga urumva umenga ndinka indwi zibiri ziraheze ndiko ndavomagurika. N'amahoro umeze neza. Yego uno mwana w'umukobwa aragwaye araremvye twari twagiyeyo kare na mabuja araremvye cane arava cane ntiworaba ariko vyase ko namufotora. Yego mwebwe nk'umuryango wiwe sinzi ingene mwamusabira ubufasha muraba mumusabira ubufasha vyihuta kubera araremvye cane ntiworaba. Nizo ndakurungikiye mu vy'ukuri araremvye turagusavye udufashe araremvye bitagira uko bingana urumva araremvye bitagira uko bingana nukuri uzoba ukoze reka ndakurungikire n'uyo mukobwa ukuntu yambwiye ameze ntabwo we bamwemerera gukoresha telefone kuko bamuhaye telefone ngakuvugisha mu miryango agatangura kubivuga ivyo oye ashatse no kwifotora baca bayimwaka bakamucira wifi ntarenza nka voice zibiri. Murakoze je numva nabitanze uko kuko numva yuko ariko jewe ndavyiyumvira se yitabarije hama amazina yitwa Irakoze Liliane yarungitswe na ofisi yo mu Gatunguru hepfo yumba y'akabare kwa Nyamitwe niyo mu Gatunguru sinzi rero uko yitwa yitwa Irakoze Liliane. Icyo mfise gusa ngira ngo coba kiriko itariki yuririyeko ni visa yonyene kweri bandungikiye. Hama uyo Elisana umutware wiwe yari yarigeze kugutabaza urabigerageza urumva nyene twabonye vyanze turavuga ati reka twongere twikore kuri Mugisha basi adufasha hanyuma ofisi yaratabaje ko kuri ofisi yamurungitse ntaco babikozeho kandi aragwaye igihe kirekire vraiment kandi araremvye araremvye kabisa. Twebwe urumva twagerageje iyo ofisi nimba ari gusuzugura umuryango ntavyo twozi baguma babwira nimugende muzogaruka indwi imwe zibiri ariko bagaruka nta gihinduka. Nuko amazina yiwe nayo na ofisi yamurungitse niyo ngaho mu Gatunguru ngo hepfo y'akabari kwa Nyamitwe uko ni hatari kuko atari wari karitabariza biba bigoye ni hatari ndabaramukije Mugisha mumeze neza murakomeye je waho mperereye n'ukuri meze neza. Hama hariho mwene wacu ni muvyara wanje afise ikibazo nari nabonye ko ari wamusabiye ubufasha kandi umuryango nari nawuhaye nimero zawe barakurungikira barakubwira ikibazo afise urabivugako ariko mu vy'ukuri vyanse jewe ndi no muri Saudiya. Jewe hariho umugenzi wanje twari turi kumwe muri ofisi nari narungikiye nyene ifoto yiwe ndiko ndamubwira ukuntu bimeze ukuntu ntameze neza kubera uyo muvyara wanje aragwaye yarambwiye ko agwaye ndabibwira umuryango urambwira ati natwe turabizi ariko uno munsi uyo mukobwa ngo bagenda mabuja we bagiye gutembera asanga ahantu uwo mukobwa muvyara wanje namweretse asanga niho akora asanze ariho akora aca arambwira ati wa mukobwa muvyara wawe yoba ari uyu ko nabonye ya foto wandungikiye
bisa imenga niwe wuyu mbonye, reka ndamufotore ndamukwereke. Agize amufotore baramwankira, baramubwira ati ngaha nta muntu afotora uwundi. Ariko urya mukobwa aramubwira ati jewe mfise ikibazo ntabariza, aca aramubwira ati burya muvyara wawe yitwa uku nuku turazinanye, nashaka ndamwereke yuko ari wewe. Amaze kumubwira aramubwira ati nuyo nyene, ahubwo wowe umfashije umfata video ukamundungikirira kugira nsabire ubufasha. Baramwankira yuko amufata video, ariko aramufotora ifoto zishika muri 3, arazimufotora vyanse ko amufata video kuko ariko abomagurika arira. Urumva nyene vyanse kweri. Kuri ofisi mu rugo baragiyeyo ntaco bariko barabafasha. Nukuri turagusavye ngo udufashe, nukuri nkuko usanzwe ufasha abandi turagusavye ngo udufashe kuko araremvye pe, araremvye. Naje vyanteye ubwoba kuko uyo mukobwa yagiyeyo yambwiye ati wapi kweri uyu muntu wanyu araremvye, n'ugupfa yohava apfa kuko ariko ava amaraso menshi cane atagira uko angana. Mu vy'ukuri nkuko usanzwe udufasha ndagusavye umfashe, reka ndakurungikiriza voice yarashoboye kundungikira muri kano kanya, gusa baciye bamucira wifi atari bwaheze ko nari ndamubwiye atafate video y'ayo maraso ariko arava, ntawuhisha hagwaye, kugira ngo turonke ukuntu dusaba ubufasha. Baciye bamucira wifi ariko yaramaze kundungikira voice 2. Reka ndazikurungikira niyo foto ce ndayikurungikira urebe ico wodufasha, mu vy'ukuri uzoba ukoze. Inshuti zanje, mumbabarire muri uyu mwanya ndiko ndavuga ntagaragara. Mwumvise yuko uyu ni mwene wanyu, mushiki wacu agwaye nawe nyene atabaza. Inkuru kuva bayiduhaye hano kugira ngo uwo muntu tumwerekane haheze iminsi 3. Hari ivyo nabasavye batampaye, mugabo bibaye ngombwa ko nubwo bitarakwira mba ndamuberetse kugira ngo agence yamurungitse ahiri hose yikubita agashi. Aravuga agence yamurungitse yuko ariyo mu Gatunguru. Iyo agence iyi misi kiravugwa cane gose. Urumva yuko agwaye kandi yarabituye. Muze mwumva ukuntu bisobanura. Je nambanza kubabaza, none kugwaye warituye agence iyo ariyo yose? Yego narayituye, sinayituye. So bakadondagura usanga barituye agence yabarungitse, ariko ugasanga nta na reaction bakoze. Bino rero birababaje cyane gose kuko aba banduruka rimwe na rimwe baremba kandi babivuze imbere y'igihe. Urumva kubera ko twebwe tuzi yuko bano bakobwa batavugwa, agence zikwiye kuza aya mabiro abarungika, aya mashirahamwe barungika niyo akwiye kuza yitanga mu guhimiriza bajya bakoresha. Gushika isaha n'ukuri ubu ariho agence nimwe itabona ko abarundikazi bafise ingorane yo kutavuzwa, kutarya, kutagaburirwa, kudahembwa neza, gukubitwa. Ibi bintu birakomeye mw'abantu mwe. Gukubitwa, kutavuzwa, kugwara ntuvuzwa, kutagaburirwa, ibi bintu no kudahembwa nivyo bintu babwirizwa guhagararako. Hano rero ngomba cende mpereza ku mpanuro. Dada yangu, wewe urabona ko uri umuntu akuze. Nimba uri umuntu akuze none ga dada yangu, kubera iki wibindabinda kandi wumva iyo ngwara yawe idasanzwe itakorohereza? Hari ikintu kimwe mbwiza kumenya. Ntiwumva ko agwaye ibintu bituma aguma aja muri vya bihe vy'abakenyezi?
jewe ndiwe nobirekurira hajya nyene imbere yabo kwisima canke nkabisiga ku bintu byose ukaraba ko badacamujana kwa muganga canke kuri ofisi tiyasaze kwibindabinda urumva ko afise ingorane ikomeye kandi yashobora no gukama amaraso rero bimeze gutya ikintu acakora ucukora ucubirekurira aho nyine aho hariho wejo wundi yaragwaye yarafise ingorane yo gucibwamwo namugiriye inama mvuga tumviriza aho biza bigukorokana mu ibutura uca wiruka wigumye no bigukorokana uri muri saro ubikorore n'inguvu n'impaka muri saro uri kumwe nabo bashabona kugwaye kuko barazi ko tamana komeye gukora ivyo bintu hewe nubwo atakoze ivyo yakoze ngo vyatumye acamujana kwa muganga yakasha kwibindabinda kwihendahenda canke kwiyanda ugwaye uja gukora bobo ntacyo babibonamwo ugwaye ni kuvuga ngo siniko ndabwira ngo muze murigwaza oya mugabo ugwaye ushabuja kwa muganga curemba gose emwe n'amaguru uramvye nturindire kuzorinda kuramvya amaguru yaramvye ugikomeye wigirishe urumva wigirishe wihweze ntushobora kwa muganga muganga igikombe ugaca womboka ukebuke ntibakujana kwa muganga bavuga ati arafise tuguvu dukeya ntibakunezwe biza kubatwara amafaranga yabo bacakureka rero hari ivyo vuze je tutemeranye ivyo kuvuga ngo vy'ibitereko n'ibiki imyemerere yiwe mugabo nibaza yuko ashobora kuba yaranahamutse kubera ibi bintu murumva ko biteye ubwoba abantu bashobora kumufasha muramuka mufasha hanyuma agatabagwa nico nifuza je gusa nta kindi iyi nkuru rero nzoyigarukako nico ndabemereye nzoyigarukako reka arivyo ntitukirondera nimba iyi gatunguru yamusafirishije idashoboye kumufasha mu by'ukuri dukomeza gusaba inzego zibijejwe zize zirakira aya marira n'ibisabo by'abakenyezi no kuri barabikora icyo bozo bakorera murakoze